abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi. Menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi. Umugwi w'igihugu ujeje gukingira no gutegekaniza akazoza bene gihugu n'umugwi ukukira ubushikiranganje bw'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniza akazoza abakozi. Mu kiganiro cy'uyu munsi umunyamabanga ntahigarizwa w'uwo mugwi Arikade Nimubona aramenyesha igihe umugwi watanguriye hamwe n'intumbero yawo. Umugwi w'igihugu ujeje gukingira no guteraniza akazoza abene gihugu ni urwego rwashyizweho na leta y'u Burundi aho twari mu 2012, rukaba ari urwego rwashyizweho kugira ngo rushire mu ngiro politike y'igihugu yo gukinga no guteraniza akazoza abene gihugu yagiyeho mu gihugu cyacu Burundi aho hari mu 2011, ariko uno munsi tuvugana iyo politike ikaba yaraheze. Tukaba rero duheruka igihugu cy'u Burundi giheruka kwemeza politike shasha aho yemejwe n'inama ya bose yari rongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Ikaba yo politike yo gukinga no guteraniza akazoza yisunga imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uwo mugwi rero uri ngaho kugira ngo ushire mu ngiro iyo politike y'igihugu yo gukinga no guteraniza akazoza abene gihugu. Uwo mugwi wagiyeho mu mwaka wa 2012, hanyuma intumbero yari ihari nuko uwo mugwi ushira mu ngiro politike yo gukinga no guteraniza akazoza, aho bagenda baraba ivyokorwa byose kugira ngo abakozi baba abakozi ba leta canke abakozi bikorera utwabo eka n'abene gihugu kugira ngo baronke ibijanye no gukinga no kubateganiza akazoza muri bikenewe kandi bikwije ivyangombwa. Umugwi w'abakozi bakoreramwo akaba ari abakozi ba leta n'abikorera utwabo nk'uko tubishikirizwa na Arikade Nimubona. Abakozi novuga turaba cane, turaraba n'ivyo aba bakozi bakora ari abakozi ba leta, tukaraba ko bakingiwe nuko bateganije kazoza, hanyuma tukaraba n'abikorera utwabo aho noca mvuga nk'amashira hamwe tugenda turaba tugenda dusuzuma ko nk'ishira hamwe INSS na za mutuelle de la fonction publique na za ONP n'ayandi mashira hamwe ari muri ivyo bisata uko akora turayasuzuma tukabaha ihangiro bateza gushikako tukaraba n'ivyo bakora. Ariko turaraba rero n'ibindi bisata novuga nk'ubu turiko turakorera ku gisata kinini ya cane ico twita le secteur informel rural, no kuvuga bari mu bisata usanga ata mategeko ariho abigenga ariko bikenewe yuko uno munsi nabo nyene botegekaniza akazoza. Aho mboneraho mvuge ko naho nyene turiko turaraba ko ivyo bisata twobizana muri ayo mashira hamwe cane cane nka INSS. Ngashaka kuvuga ko n'ivyo bisata twobizana byabo bene gihugu nabo bakaja muri INSS. Ndabivuze ukundi novuga ko nabo dushaka yuko umwene gihugu wese nawe yitegekaniza akazoza, kuko murazi ko ata munsi urenga umuntu arateba rero agasaza canke ivyo yarimwo bigahagarara. Ni vyiza ko aronka ikimusahiriza haba ageze mu zabukuru canke yahuye n'izindi mpanuka. Arikade Nimubona aributsa uko uwo mugwi usanzwe utunganije. Umugwi ukuntu utunganije ku rwego rw'igihugu nuko urongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, aho abari kumwe n'abashikiranganje bari muri ico gisata cyo gukinga no guteraniza akazoza. Uno munsi n'abashikiranganje 8 aribo bagize umugwi ku rwego rw'igihugu, hanyuma ku rwego rw'intara uwo mugwi utwagwa n'ababuramatari b'intara, aho nabo baca bakorana n'abantu 15 baba bagize uwo mugwi ku rwego rw'intara, bakaba batogwa mu mice itandukanye na cane cane mu bisata biri muri ivyo byo gukinga no guteraniza akazoza. Hanyuma ku rwego rw'amakomine naho uwo mugwi urongowe na ba mustanteri, nabo akaba ari kumwe ba mustanteri bagaca baba bari kumwe n'abantu 12 ku rwego rwa komine,
ari nabo baca baza bararaba ivyo gukinga no guteraniriza kazoza mu makomine atandukanye. Izo rero ni inzego, ariko izo nzego zirafise urundi rwego twovuga rwitwa komite technique, novuga ni nk'urwego rw'abahinga, ubwo nago ruca rurongorwa n'umushikiranganje mu vyajejwe, haba harimwo ivyo gukinga no guteraniriza kazoza. Ubu rero uwo mushikiranganje n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo gukinga no guteraniriza kazoza, no kuvuga ubushikiranganje bw'akazi n'abakozi hamwe n'ivyo gukinga no guteraniriza kazoza. Uno munsi niho turi, uwo mushikiranganje nawe aba ari kumwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu bari muri ico gisata. Uno munsi ishirahamwe Banki y'Isi, Banki Mondiale, nibo barongoye abasanzwe bafasha igihugu bari muri ico gisata cyo gukinga no guteraniriza kazoza, ariko baba bari kumwe n'abandi zaba za PAM, za UNICEF, eka n'andi mashirahamwe atandukanye. Hanyuma nawo uwo mugwi ugizwe rero n'abantu 200 bava mu bushikiranganje butandukanye mu bisata bitandukanye, bagaca barongorwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ivyo gukinga no guteraniriza kazoza nk'uko namaze kubivuga. Hanyuma izo nzego rero tuca zifashwa novuga n'ibisata bibiri. Igisata twebwe duhagarariye nk'umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa, arico CEPS, ari twebwe rero tuja ku kivi tugakorana nabo n'ibindi bisata bitandukanye, ariko uburyo dukoresha tuba tubukura mu kigo kijejwe gusahiriza imigambi yo gukinga no guteraniriza kazoza, naco nyene benshi batanguye kumenya, citwa FAPS, Fond d'appui à la protection sociale. Akaba ari ikigo kijejwe kwegeranya uburyo butegekanywa kugira ngo hashigwe mu ngiro umugambi wo gukinga no guteraniriza kazoza abenegihugu. Aramenyesha kandi ko uwo mugwi w'igihugu ujeje gukingira no gutegekaniza kazoza abenegihugu ufise abakozi bawuserukira mu ntara zose zigize igihugu. Turafise abakozi baduserukira mu ntara, izi ntara za kera, ariko murazi ko uno munsi dufise intara zitanu, no kuvuga mu ntara yose rero turafiseyo abakozi ari nabo baca bakorera no mu makomine abagize izo ntara. Ariko ntitwovuga ko buri komine yose dufiseho umukozi, ariko kubera ubushikiranganje buba butandukanye bushika mu makomine, hakaba harimo n'ubushikiranganje bwo gukinga no guteraniriza kazoza mu byo bujejwe bufise mu ico gisata. Duca twikora rero kuri abo baba bari muri ico gisata canke bari muri ubwo bushikiranganje kugira ngo dukorane. Ariko twebwe abakozi dufise benshi basanga bari ku mugwa mukuru w'intara, mugabo bagaca bajejwa gukora ivyo mu makomine abari muri iyo ntara. Arongera akamenyesha ko uwo mugwi w'igihugu ari wo watanguje umugambi mera nk'abandi. Turaba mu bisanzwe imigambi yo gukinga no guteraniriza kazoza bene gihugu uko igenda imeze nuko iri kirakora, kandi tukanafasha nuko hojaho n'amaprograma canke amaproje akora muri ico gisata. Aha novuga ko uyu mugambi ari nawo wavyaye umugambi uri kurakora ufasha imiryango idafisa mikoro, novuga kwiye mu rusanzwe muzi uyu mugambi witwa mera nk'abandi, aho imiryango idafisa mikoro akwiye ishigikirwa na leta mu kubaha amahera ku kwezi bakaza bararangura imigambi kugira ngo nabo novuga nk'uko umugambi bivuga babe nk'abandi, bave mu bukene nabo bashobore kwiteza imbere. Ivyo ni bimwe novuga nk'ibyo tumaze gukora, kuko umugambi nitwe twawubatse, hanyuma dufashanije n'abasanzwe bafasha igihugu turaronka abashobora kutera kugira ubeho. Rero turaraba n'ibindi bisata bitandukanye, turaraba amashirahamwe yo kuvuzanya aya twita ama mutuelle de la communautaire, amashirahamwe yo kuvuzanya ari mu gihugu hagati. Hanyuma turanakora ibijanye no kuyemerera.
nivyo ko ashigwaho akongera akemezwa n'umushikiranganje mu vyajeje haba harimo ivyo gukinga no guteraniriza kazoza mugabo twebwe ni twe gisata novuga c'ubuhinga ciga uko ayo mashira hamwe kwa kwije ivyangombwa eka nuko ajaho turetse ivyo turakora no mu bindi bisata nk'ibijanye novuga nk'ubuvuzi turiko turafashanya n'ibisata bitandukanye nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ubushikiranganje butandukanye kugira ngo dushobore kuzoshikira ubuvuzi kuri bose bitavunye ivyo twita couverture sanitaire universelle aho naho tukaba dushaka ko umwene gihugu wese abafise uko ashikira ubuvuzi bitamuvunye abafise ikarata yo kwivuza eka novuga muri rusangi ko tugenda turaba imigambi canke ivyokorwa kugira ngo abene gihugu bashikire ivyo gukingirwa no gutegekanirizwa kazoza keza. Arongera akamenyesha ko uwo mugwi w'igihugu ari wo watanguje umugambi mera nk'abandi. Mu bikorwa tumaze kurangura hari ibitari bike bimaze gukorwa nababwiye ko hariho politiki haragiyeho n'inzego zitandukanye hanyuma nababwiye n'imigambi yashoboye kuvuka ari umugambi wa mera nk'abandi ariko hariho n'ibindi bikorwa byinshi vyagiye birakogwa bijanye no gusuzuma ayo mashira hamwe mu gukinga no guteraniza kazoza hanyuma navuze n'ibindi turiko turakora bijanye no gushiraho stratégie de financement de la santé visa la CSU novuga nti nicigwa canke umugambi w'igihugu wo kugira ngo abene gihugu bose bashobore gushikirwa n'ubuvuzi bumeze neza kandi bitabavunye novuga rero ko hariho n'ibindi turiko turakora kuko muri ico gisata haragiyeho itegeko ryo gukinga no guteraniriza kazoza abene gihugu ico twita code de la protection sociale twovuga ko iryo tegeko ryagiyeho mu mwaka wa 2020 ryaje risubirira itegeko ryari ririho ryo gukingira gusa abakozi n'abandi abakozi ba leta n'abakozi bikorera twabo ariko muca mwumva ko ico gihe abene gihugu bose batari bakingiwe ari naco gituma twavuga ko mu byo twokwiyaga bya twashoboye gushikako nuko iryo tegeko ryahindutse rikaba itegeko ryo gukinga no guteraniza kazoza abene gihugu bose ubu rero tukaba turiko turarishira mu ngiro mu gushiraho amategeko eka n'ibindi bisata byose bisabwa ni navyo turimwo aha novuga nk'umugambi munini ya igihugu kiriko cyo gushirako ico twita mu gifaransa registre social unique no kuvuga itorokanirizo ry'abari mu migambi yo gukinga no guteraniza kazoza canke abashobora gufashwa n'iyo migambi ndabivuze mu yindi ntumbero novuga ko iryo torokanirizo rizodufasha kugira ngo tubone abantu bakwiye gufashwa n'abariko barabafasha nico babafashisha hanyuma tubone nabo twofasha bukuri kuko iyo tubiravye neza turasanga hariho abantu basaba ko bofashwa ariko atari uko bari mu bategezwa gufashwa kuko si bose bakeneye gufashwa aho rero nk'iyo torokanizo rizodufasha kugira ngo abahora baduca mu ryahumye canke aberekana ko bakeneye gufashwa mugabo batari mu migwi y'abofashwa kugira ngo nabo baje mu bindi novuga ivy'igihugu biba gifise byo gufasha abantu aho nikora koko bishikire abantu aho nikora bukuri tureke gusanga twabikoresheje ibidakenewe canke twabihaye abo bitari bigenewe. Arikade ni mubona umunyabanga ntayigayizwa w'uwo mugwi aratumenyesha kandi ivyaranguwe ibiriko birakogwa hamwe n'ibigiye gukorwa n'uwo mugwi fatwa na leta canke abikorera utwabo canke abari muri ico gisata kugira ngo bakingire bongere batekanize kazoza abene gihugu muri rusange no kuvuga nko mu bijanye no kwivuza mu bijanye no kugira ngo baronke amikoro kubo usanga badafise amikoro mugabo izo ngingo zirashobora no gufasha kugira ngo abantu birinde impanuka zibashobora kubashikira nk'indwara
hanyuma hariho n'ibindi biza birashika mu buzima. Murazi ko nk'umuntu ashobora kwibaruka, aho hose iyo umuntu akingiwe agateganizwa kazoza nuko ashitse muri ivyo biringo aba ashobora kuronka ubuvuzi bukwiye. Hanyuma nk'uko mubizi n'umuntu araja mu zabukuru, iyo bishitse naho nyene akaja mu zabukuru akaba ashobora kuba afise ikizosubirira umushahara yahora aronka. Ivyo rero vyose uri mu busaza canke utagishobora n'akazi canke n'abandi bose bashobora kuba bahuye n'impanuka ziva nko ku kazi, ugasanga eka ibintu byose bishobora gushikira umuntu, byaba ibishobora kwiyumvirwa canke n'ibindi byose bishobora kuza nk'impanuka, ugasanga ivyo byose vyarategekanijwe uko bishitse, uko umuntu yobigenza canke yoca aronka mikoro. Nivyo rero duca twita ivyo byose bigiye hamwe, ivyo gukingira no gutekaniza kazoza keza umunyagihugu. Mu gusozera, Arikade nimubona umunyamabanga ntayigayizwa arongoye uwo mugwi aratumenyesha ibiri muri politike canke umugambi w'igihugu wo gukingira no gutegekaniza kazoza bene gihugu. Baye igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, inama ya bose y'umugwi w'igihugu jeje gukingira no gutaneza kazoza yama irongorwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, yaremeje iyo politike shasha. Iyo politike rero igizwe n'inkingi indwi. Inkingi ya mbere ni inkingi ivuga isaba yuko haba gukingira abana no kubaho neza kwabo, kuko muri iyo politike bashaka yuko abantu bose bakingirwa kuva umuntu yibarukwa agakura agasaza canke hanyuma n'igihe bishika kitaba Imana. Rero mu nkingi ya mbere ni inkingi ijanye n'ibibondo, aho kubikingira batangura gukingira n'abavyeyi babo kuva umuntu agisamwa nk'umwana hanyuma agakura, aho hose rero iyo politike igenda yerekana ivyokorwa. Inkingi ya kabiri nayo no gushigikira abantu bagifise inguvu zo gukora hamwe no gushira ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere. Muca mwumva yuko umuntu akiri umwana yakingiwe, mugabo baramutegura iyo rero yamaze gukura arakenera gukora, mugabo hariho ababari nk'ugwaruka nabo nyene barakenera nabo nyene kuronka ico bakora canke ico baba barakora. Nico gituma mubona na leta yashizeho ibisata biraba ugwaruka kugira ngo gwiteze imbere, mugabo n'abandi baba bakuze nabo nyene baronka ivyo bakora, hanyuma iyo bariko barakora bibuke kwitegekaniriza kazoza. Inkingi ya gatatu no gushigikira hamwe no gushira mu migambi yo kwiteza imbere abageze mu zabukuru. Twavuze ko iyi politiki ihera ku bana ikaduga ku bantu bagifise inguvu zo gukora, mugabo rero turazi yuko izo nguvu ziriko zirahera uri kuraba umusaza mukaja mu zabukuru, naho nyene urakeneye gukingirwa. Aha rero tuca tugenda turaba tuti mbega n'ibiki twokorera bari mu zabukuru. Hariho ababa bafise amapansiyo, no kuvuga akantu gasubirira umushahara ku baba baritegekanirije, mugabo hariho n'abandi bantaho nikora canke bataba bafise amikoro akwiye. Aho naho nyene igihugu kiragerageza gushiraho imigambi no gupanga uko ivyo bintu vyogenda. Aho nce nibutsa yuko turiko turakora imigambi kugira ngo turabe yuko ishirahamwe INSS turetse kwakira abo ryahora ryakira no kuvuga abakozi bagengwa n'amasezerano y'akazi, ubu ryo kwakira n'abirimizi eka n'abandi bikorera utwabo, tutibagiye aba bafise ibikorwa usanga bo nyene aribo bikoresha, abo twita bari mu ma profession libérale. Aha duca dutanga akarorero nk'aba avoka, abashingwamanza canke n'abaganga usanga bikorera ku gatwe kabo, ugasanga nibo nyene bikoresha. Abo rero kenshi duca dusanga batari bafise aho baja. Abo rero birasabwa neza mu mategeko yuko nabo boronka igisata bajamwo. Muca mumva neza yuko rero turiko turaraba ko abene gihugu bose baronka ibisata bigenda bibategekaniriza.
inkingi ya kane nayo no kuronsa ubuvuzi bwiza kandi butavuna kuri bose. Aha ico dushaka nuko umwenegihugu wese yaba umwirimizi yaba uwikorera utwiwe nawe nyene arashikirwa n'ibijanye n'ubuvuzi. Hazogera n'igihe hajaho itegeko ritegeka umwenegihugu wese kuba afise ikarata yo kwivuza, nkavuga nti ubu ibikorwa turimwo ni ibikorwa vyo gutarira kugira ngo iryo tegeko rize risange ibintu bipanze ku murongo. Hanyuma n'igihugu carasavye yuko twoja mu mugambi wa couverture santé universelle, murumva ko biri no muri iyi politique, aho atanumwe dushaka ko yosigara adafise uko yivuza. Uko nako tugiye kubikora nuko bene gihugu bategerezwa kuja mu migwi, ico twita categorisation canke kubashira mu migwi turavye amikoro, kugira ngo nk'irya karata yo kwivuza twasanga abantu bose bayigura 3,000 ntituyigure kumwe, kuko hariho ababa bifise, hariho abo tuzi bantaho nikora, hariho aboro, hariho abisununuye, hariho abatunzi, mugabo no hejuru y'abatunzi hariho abakire. Ivyo vyose rero turiko turaraba ukuntu twobikora kugira tubitunganye, twifashishije itorokanirizo twita registre social unique, naryo nyene turigejeje novuga ati hagati kugira ngo rizoshobore kujaho, kugira tubone neza umwenegihugu wese nk'amahera yotanga tumaze kubona amikoro yiwe. Hanyuma novuga ko n'ikindi rusansuma iheruka kuba y'abanyagihugu ikashiramwo n'ibijanye n'ubworozi hamwe n'uburimyi, nayo nyene hariho ibitigiri tubona ko izoduha canke izotwereka kugira ngo dushobore kubifatirako, tubone umwe wese umugwi ashobora kujamwo. Inkingi ya gatanu ni inkingi yo gushigikira imigwi y'abantu ba mikoro bake. Abo bantu nabo nyene bariho, abo usanga bafise amikoro makeyi, nabo nyene yo turashaka ko tubakingira, nabo nyene tukabafasha, arabokenera kugira ngo batere imbere kubera bakorewe ibi, navyo nyene tukabikora. Inkingi ya gatandatu turashaka yuko hoba gushimika cane mu gushiraho uburyo bwo kwikingira no guhangana n'ibiza, ivyo twita les catastrophes naturelles. Murabibona ko turi mu gihugu naho nyene bishika, eka kw'isi yose ibi nta na hamwe bidashobora gushika ibi vy'ibiza. Rero dutezwa kuba twiteguye, musanzwe muzi rero ko mu gushika ibiciye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati hariho igisata kijejwe guhangana n'ivyo biza canke kugira ico gikoze iyo bishitse, turonke uko tubisohokamwo canke tunabikinge bimwe bimwe bize canke bidusange bisanga novuga twamaze gufata imyanzuro ikwiye kugira ngo ntibigire ico vyonona. Inkingi rero ya nyuma ni inkingi y'indwi idusaba yuko dutsimbataza intwaro ibereye mu gisata co gukingira no guteraniza kazoza hamwe no guteza imbere ubuhinga bwa none. Ivyo birasabwa kugira ngo ahantu hose mutera imbere nuko haba hariho ibijanye n'intwaro ibereye. Hanyuma tukaba dusaba n'ibisata bitandukanye ko vyoshira imbere ibijanye n'ubuhinga bwa none, uko twahora tubika ibintu dufise ku mpapuro, ibindi tukabishira mu makarne, ivyo tubivemwo, duze turabika ibintu mu mashini nyabwonko kandi dukoreshe n'ivy'imbuga ngurukana bumenyi. Hanyuma bizoca bidufasha no kuza turaronka ibitigiri vyose dushaka, kuko uno munsi turashikaho turondera nk'aboshobora gufashwa canke abari keneye iki na kiriya canke amashirahamwe ariko arafasha, mugabo tukaja kubirondera ku bipapuro ugasanga ivyo twari dufise uno munsi vyatakaye. Rero turashaka yuko tugendana n'ibihe, nkuko nabivuze nko mu bijanye no gutora abantu aho nikora bofashwa, turategekanya ko hazojaho itorokanirizo ry'abari mu migambi yo gukingira no guteraniza kazoza canke abashobora gufashwa, kugira ngo tugwanye bimwe vy'uko dusanga hariho umwenegihugu ariko arafashwa kabiri canke gatatu kandi bitari bikenewe.
canke hariho uyundi nawe yofashijwe, canke tugasanga imfashanyo canke abasahiriza igihugu bariko bakorera mu ntara iyi canke komine iriya, kandi hariho iyindi komine yari bikeneye kuruta. Murumva neza ko iryo torokanirizo ariryo twita registre social unique rizodufasha kugira ngo dushobore gupanga ibintu neza bije ku murongo, kandi dushikire n'ihangiro ry'igihugu rifise ryo gushikira igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060.